wibaza ko ikibazo kiri he kiri ku mukobwa kiri ku muhungu kuko wavuze abahungu n'abakobwa cyane cyane dukunda kugwa navuga ati mu kadobo umva muraduha twe turi abantu bumviriza turi abantu bategereza cyane muraduha amajambo tukamira Bujavile ngo hutu ya babile ngo badadaba bien indirimbo ya Easy Boy isendashuhiwe ari kumwe na DJ Philibite kuva muri Rwanda DJ badasa kati mavyumvise umutumye kwa kwika social media zacu ndababwira iminsi yose kuda kwika social media za Black Media ariko niki Black Media uni Black FM ushana kandi 9 wanze Black Media yashaka kudutora ariko na Black FM nadutora mechana kandi 9 nico handitse muri Facebook na Instagram wose wandika uko nyene hamukadusanga ucusa amakota ndukanye kubona kwikiriza social media zose iremwa muri amatube twadufise n'ibyo tubabwira byose tubiteguye mutumire wa mbere dufise kano kanya nawe so yondi niyo unye muga mumvirize bakubwira ngo na amezi 6 gusa nituze amezi 3 yiki twagiye tugirako ndagusera mpakuwe crazy pies baby boy you come in my life and you place umenifanya na data jicho kama unanita kamtima mekashuta misitokupa mita takupenda milele so 6 months I'll feel you that's not enough you know more than a secret from my love kama siko na wewe I'm just how so 16 months 16 months 16 months so 16 months 16 months 16 months so 16 months 16 months 16 months all right ngo sizo gukunza gukunda mirere samezi 6 burya nawe nakunda amezi 3 cyahebana birakunda kuba kenshi ivyo bintu kivodo mugikunda kunda amezi angahe je sindi muhinga w'urukundo je nkunda ni radio baziko maze imyaka myinshi mi radio ariko kumbure zovangira experience uzava mpima ndabe ndashobora gusanga narakuze cyangwa nasuye kuba umwana birashoboka zopima gato ndabe kuko je mfise umutima umeze kujya kwisashi urabona isashi iciye ku rubeya utera umwana yigonda yonyine iskaraba biragoye karibu cyane boss umeze neza murakoze cyane doza kajwe murakoze cyane kunyakira muri studio za Black FM antuka ndaryohewe cyane kuba ndi ngaha ebana natwe turakwishimiye sana ahubwo ndagyohewe cyane kuba ndi ngaha Erikingi siga mbere tunahwanye ariko kenshi turakunda guhwana ariko ni gyame dusuye kandi guhura muri the star system of course ni gyambere ubushize twaragutumiye mugani n'ivyakunze kuza kumbure kubakunzi bisamiriza Black FM cyane cyane bari bakwiteguriye kuza kurujya munsi washaka kudusigurira byari biki vyatumye udashaka gushika Elking sanzwe ndumunyeshure donc à Paris umuziki ndumunyeshure rero ndi muri periode ya ma deuxième session so nako ndakora ayo ma deuxième session muri makini yo mpamvu kijyagiye bitakunze kunshika ngaha ariko narasavye imbabazi ku bantu bariko barabumviriza ku bantu donc bari batwiteze muri rusangi narabisabye imbabazi ariko tudende ngaha wow okay kaze kandurisanze murakoze cyane nakari bigora abantu bakuru niko ndavyumva yes okay uno musi wavuze ati ntushobora kuryama yasuye kandi nze dusaga dusangira umunezero n'abakunzi ba Black FM nashaka kumenya muri kino gihe niki kintu witeguriye kumbure wifuza gutekurura kugira abakunzi ba Black FM babande baronka uwo munezero wifuza kutuyagira iki muri make bon uyu munsi nje kuvuga ku ndirimbo yanje twa 6 months bon ni indirimbo ni indirimbo ifise bon ni ibintu by'ama couples nkuko tubizi hariho abantu right now basigaye bumva bashushanya na forever na 6 months donc umuntu ashaka kuvuga ati je nzo gukunda iteka ryose ariko ugasanga iryo teka ariko aravuga ryose ariko aravuga na amezi 6 donc ni message nako ndatanga cyane kuba stormy cyangwa ku bantu bari bose bashaka kubavuga ati inkundo z'imyaka ntago ziramba zifise igihe zigarukirako ariko jewe bon ndi example w'abandi donc babandi bazobakunda forever ariko tukiringaho nyene dodo kubore aza kudufasha ko wewe n'umukobwa asanzwe yumva byinshi ukwezi ku kwezi abwirwa menshi nto tuyavuga tukayababwira abo nashaka kumenya uyumvira ko bitumwa ni iki abo bantu biyemeza ugasanga ivyo bavuze nibirenganye amezi 6 bon en fait urazi hariho abantu bashushanya gukunda no kwifuza donc apprécier no gukunda iyo umuntu yagize appréciation donc aba yakunze kumeze tu ariko ntabwo yaba yagukunze ndani rero uwo muntu agukunda physiquement donc umuntu yapprécier aba yagukunze physiquement rero umuntu agukunda physiquement en tout cas iyo physique ufise ntabwo uri wenyene uyifise donc abona benshi cyane bameze nka wewe ngo rero nimba yapprécier physique yawe en tout cas abaze kukwegera babiheza urabizi hari gihura n'umuntu kavuga ati umuntu ni mwiza cyane ariko wamwe
umwegero ukabona bwa bwiza bwiwe nta buhari ubwo rero nimba yapreciate physique bisa n'ivyo muri make arashobora kuza akakudiraga akakubwira uko ashatse ukavyumva ariko ugasanga we yapreciate taille physique yawe après yo kukwegera akavata havya bintu naribeshe cyane ubwo rero agaca gutoka nk'umwanditsi w'indirimbo nashaka kumenya twokwigenza gute kugira ivyo bihe bimara akanya gato dushiye kubijabuka mugabo tubeho mu bihe birebire cyane ikintu ca mbere bishwa ni ikintu ugomba kwinjiramo because hari gihe donc hari umuntu avuga ati yakunze umuntu aho nyine kimukunda direct agaca yinjira but ugomba gufata akanya wumve ko ivyo bintu wiyumvamwo ari real ujya muntu umwegere ntubimubwire direct banza kwanza umwegere abe eske bwa bwiza wamubona ko nibwo canke n'amapik canke ni vya bindi bon vy'ama flash bonera kure donc umwegere muvugishe bisanzwe mube kwanza abajama kugira wumve yuko za feelings really wiyumva kuri we ari zanyazo kuko niba mara kumenya ko ari zanyazo ico gihe muzorambana ariko niba sanga atari zanyazo ni winzira bro wallahi 6 months ntizorenga jewe nagutegereje ibintu wavuze ku bibazo mugenzi wanje kivuza ku bajije wibaza ko ikibazo kiri ku mukobwa kiri ku muhungu kuko wavuze abahungu n'abakobwa cyane cyane dukunda kugwa navuga ati mu kadobo umva muraduha twe turi abantu bumviriza turi abantu bategereza cyane muraduha amajambo tukamira tukumviza tukaryoherwa none ikibazo nimumva ko kiri kuri mwebwe apana ku bakobwa hama ikindi naco burya umuhungu na cyane bariko baratwumviriza niyahe nyifato bakwiye gukoresha kuko abakobwa benshi turakunda gusaba ati dushaka kumenyana na mwebwe imbere ko umuntu aja mu rukundo siko rero shaka ukinyishureho cyane kandi utuje uko ukagira ikoza umva uzaba uduteza umutego umva rero nshaka kunyishuri witonze mukwiye gufata iyahe nzira kuko abantu bo kwikosora cyane n'abahungu kuko twe twigira ku bahungu ntidushaka rero ko hazi izindi 6 months dushaka ya forever bavyumva pana yindi no turakundanye ufise ibintu bimeze biri good nice nishaka unyishe ko tubazo gatoya bon ikintu ca mbere bose barafise amakosa yo umukobwa canke umuhungu urumva umukobwa hariyo igihe avuga ngo mpakanya niyumvira none kajya kanya umva we wasavye ko wiyumvira wari kurakora iki ufite ugomba kwiga vyanya byo ko ujya muntu ivyo ariko arakubwira ari ibintu ko kwiyumvamo ko gukunda vyanyavyo hari gihe uhubuka kubera maybe physique yuko ameze ko n'abakobwa namwe hari gihe mwapreciate physique y'umuhungu cyangwa ukapreciate y'umuhungu afise rero hari gihe umukobwa yihuta kwemerera umuntu ubundi je nkunda kuvuga ngo umukobwa aba mu rukundo vyanyavyo ni wa undi akundana n'umuhungu umubwiye ngo ujya muhungu wamukundiye iki abura sense y'ugo rukundo mukunda donc akunda abahungu bafise body nini ariko akabasa umutipe ari maigre akunda abahungu bambara neza ko sanga umutipe we ntiyambara neza rero uwo niwe wanyawo uba wakunze rero muri make ugomba kwitonda cyane uwo muntu kugira umwemerere urabe really yuko icyo mukundira donc unakize kuko nimba mukundira physique wazogwara ntiyagwara azoremba ntiyaremba azohera rero mfika alright tugaruka kandi mu kigani tugaruka kandi mu ndirimbo ubwayo watuzaniye ni indirimbo yitwa 6 months wasibwiye vyinshi vyayo ariko ushaka kumenya kuri El King buryo muziki kuri we niki imbere ego wasibwiye indirimbo nshaka kuzana buke ko tuze buke mu kiyago bon en fait urazi umuziki kuri kote yanje ni nakazi donc nifuza ko kampa bon kambeshaho nakazi nifuza ko kambeshaho muri make mu minsi umaze gukora mu muziki niki kumaze gukora mu muziki bon ikintu cyambere maze gukora mu muziki ni public ntabwo nenda muzi big right now ndamuzi bo yitaba ari umuziki sinari kumumenya big ariko right now ndamuzi atwa no muziki alright neza cyane ufite indirimbo 6 months abone yuko ari indirimbo nashaka iryoshe nkivuga mbere nabyo ati wow ndakubwiye by the way felicitation kwanza akoze indirimbo iryoshe cyane meze neza cyane kumurivyi nkawe cyangwa barindagi batrashika kure batakwe indirimbo nyinshi gose kuko indirimbo nkizi yabigoye ni kintu ciza cyane aha inyuma y'ino ndirimbo ugiye kubandanya gute bon imbere yuko dusora iyo ndirimbo dufise n'izindi ndirimbo tarasohora muri make twaricaye twavuga ati muri izi ndirimbo dufise zingahe reka dutoremo indirimbo imwe ibe ariyo umva dukorera amasanamu donc indirimbo ifise amasanamu iri kuri YouTube hama nibaza yuko ntabwo nzoteba cyane nko muri fin février ndashobora kuzoza n'ikindi gikorwa ntabwo nzoteba cyane okay burya kenshi nta buri kimugora
aya nkomaza kifoto canke doxa ati niki cyakugoye kugira ngo ushikane ngaha aho ugeze no kano kanya uri kuri microphone za Black FM birahari byinshi ariko uko biri kose ino ndirimbo ariko cyakugoye kuri ino ndirimbo niki kivuga uti kiki ndacibutse ndi muri so cyarangoye canke ngo ndashootinga video cyarangoye hamwe n'ikindi cyagushimije muri video n'icaye bon ikintu cyambere jewe cyangoye kuri video cyane cyane ko kuri audio nta bintu byinshi byangoye kuri kuri indirimbo twakoze umunsi umwe donc beat record byose byabereye umunsi umwe hama ikintu cyangoye cyane cyane ni kuri video donc ni twarapanga program zo gushootinga zigafa tugapanga n'izindi zigafa tugapanga n'izindi donc twagize program shaka kuri zine team yose yamaze kuhagira kugira dushootinge video bigafa bon niki naco indimbo bamaze kuyikora igahera kugira inshikire mu ntoki gutya byaragoranye cyane donc narakubisa amarero to nariruse cyane gose como director gutebeje bon genda mutabura kubera ko umuntu firstly ya ari guserukira donc hari amajambo ariko aravugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda atank murayazi kandi muranayumva ariko dufise donc numwe mu ba director dufise ariko araserukira neza u Burundi cause n'abantu bo mu abanyarwanda canke abanyamahanga baramurondera kugira akorane video nawe muri make niteka kuri entertainment niteka kuba director donc dufise produit ko turerekana kuri abo bantu bari hanze muri make impamvu yatevye je narabitahuye nuko yarafise ibikorwa byinshi cyane iki kintu kivodo ni mu vyibo ku munsi wa gatanu nakikubwiye ni Jonela nakikubwiye nawubwiye nti amakuru ariko aravugwa cyane nuko Jonela ko yitaye nitukice ku ruhande tukivugisha ukuri ubuherutse ni Jonela uzi ko afise video nyinshi afite video zishika nka zitatu za Juno Kizigenza afise video zibiri za Keniso afise video zibiri zabwiza afise video nyinshi cyane z'Anyarwanda mu gihe tutse Nyarwanda baje mu gihugu cy'u Burundi za n'inoti kwiye burya wawe mu Rwanda makore video kuri 3 million y'amanyarwanda mu Burundi 900 ico vyumva muga mu Burundi 3 million y'amarundi muri no manyarwanda akora video nziza wanashikimwe mu Rwanda niyo mpamvu Abanyarwanda benshi kumaza kunda Jonela cyo tume video z'abarundi Jonela zitevye iki kintu twakivuza fa passer si wonye video yatebeje burya hari video navuga za Thompson the Voice kina nabyo byatandukanye ariko ndibaza ni kwagura karere mugabo atibagira ivyo wacu niko no bifata je nibaza yuko sukwibagira ivyo wacu kuko jewe ibintu byose yabikora ndi ngaho gusa nibijya byo umva ku export ikintu bifise amajiga menshi cyane biratwara umwanya munini yo hagiye kura yacike maze gucika umva bigaca bitangura azero umva nivyo ari gutuma afata izindi programa zeje kugira ngo abandanye video yiwanje kandi deja nabandi kuri program nka today nkaca azero cyo giro umva naca nta ariko tukiri ngaho nyene ni John Elad adakoresha PC akoresha MacBook kenshi kuko niyagendana iyo ahejeje yimurira projet muri Mac nini akayigendana uko abishaka sindiko numva ingene amatara ashobora gucika hanyuma indirimbo igaca idindira cyangwa cyabigati ubwo nukuraba akongeza umuriro akariro gakeyi kugira nibisubire kandi gucegwa ikaje maze ngo batoyi nashaka kumenya kuko ndibuka igihe wambwira ati bana je ndiko ndakora burendaje sivyo twari duhuriye amajefo amajefo ariko ubunye turi majaruguru sivyo okay sawa nashaka kumenya niki kintu gituma wewe uteba gusohora indirimbo kandi ufise impano bon ikintu cyambere reka mvuge ikintu kijanye na nuze na uburyo cyane cyane bon hari gendo nk'uburyo bukaza ari buke ntabwo buzira kugiye mba nkeneye ko uva buzira kurumva nka video ya Jonela muraza amahera ari bico rero uburyo bibesaba yuko manza gucengetera hirya no hino kugira ibintu bigende neza gusa nimba no sohora audio kuri audio antuka vyo byokoroha cyane ariko muri kino gihe audio dafise video antuka muravyumva namwe all right bigi kumbure DJ Dodo seka tubusa karimero ka telefone dusubize ijambo bene ryo ariko twisangirira ijambo tubaye mu titano bahamagare cyangwa mwandike message cyo mwajije turi kumwe na Eric King neza cyane mushaka kutwakura cyangwa mukatwandikira ka message mushaka guca kuri 65 609 609 65 ariko katonda tuyaga by the way no muri imvyi wacu inka kanyoni mu kirere uko niko mbamere ndeje mbandanye oya abana bamdugije uko kumubwiye kuyagaza naringiye kuyagaza gutya ariko bigi ni atari ariko reka je nikomeze cyane reka nibandanirize bro uravye ibije n'umuziki canke style canke system y'umuziki muno mwaka
ni ibintu kuri je mbona umenga biri muri dimension niko ndabibona ariko hari umuntu kumenya telefone big yego turatumwita Black FM. Allo Big. Safi safi. Zenes. Ego nawe gute? Yanda metineza kivodo. yes I Kameze neza. nukuri je nakavumu ndadeye Ewa jeni fange umutakuru ama Eriking. yo umeze neza Ukwezi bo. safi kabisa amahoro Wana ubaye kweli kuba byameze neza. urakoze cyane gose Nta kabazo muwaza no. yo nani nterera oya gusa urumva kwa rugushima Ego. Ariko nakabazo kana nta kibazo karareku. Nebisanzwe. yes I rero nakunda kubaza nti muno mwaka ubona turese kuba twemere neza yuko uzoduha indirimbo yindi shashe mu kwezi kwa kabiri sivyo ariko system ugiye kuzokoreramwo imeze gute nyimba atari banga nk'ababandi bon ikintu cya mbere nuko donc gahunda dufise nuko indirimbo zihari turafise indirimbo zishika kuri 12 donc ziri already zimaze gukorwa ariko n'ama audio muri make duplaninze gusohora video bikanga mu gihe cyanya cyo turekura audio kugira ibe irasirikira mu kurindira yuko haza video Urafise team management. bon si management content mugabo ndafise team urazi bon umva umuririmbi si viza ko yikorera ibintu byose hariyo igihe usanga kugira negere kivodo biza kungora cyane maybe kivodo afise ama message menshi yakira ku mwanya ariko nimba afise umuntu nka Biggie ashobora kunshura message fast nkabwa ati bro shaka bon umva uvugana noze na kivodo bikunda ame akanya Biggie ni yandikira kivodo biraza koroha ko yishura message fast ubwo rero fise abantu nkabo All right. yeah Aravuze ati Eric King big up bro naweza kabisa kivodo aka antivirus salama wewe salama Black FM number 1 yes okay by Ozia se wasi aka okay sikwani okay sinyen babe ico cyo kinumva citwa gute afite ikicuki cyamye mwisamirize buva kera badoni doxy guys ni doxy mzamu wizi yara kwa gana PM show nuwa acharinga nuwonga muri Black FM so wafuye hanze akenuringa ni 6569 mwandike message cyangwa mwakure turashaka kuzisoma cyangwa tukagira icyo tubashikije mushaka guca mu bajije umutumire wacu nasundi ni Eric King tukiri kumwe nyuma y'umuti 6 cyadusezerana twakira abandi batumire ariko kandi tubanda tuyaga bwana Eric King abona yuko umuziki w'u Burundi ubona ko uri mu bibazo byinshi bitandukanye benshi bararira ati umuziki w'u Burundi nta no turimwo ntaki bamwe ngo bagiye kuheba abandi bagiye muri ibi nibi ni giki gituma Eric King abanda yakora umuziki w'u Burundi mu gihe bamwe aguma atinya bavuga ngo twige mu muziki nta matwi turakurayo bon igituma mbandanye nuko already ndafise abantu banshigikira of course bashamwe inoti yeah of course ndafise umuntu yitwa Bobby Free Time ndamushimira cyane ghost donc ari mu Burundi cyangwa hanze private Okay. bon n'umuntu of course amba hafi cyane ni nayo umuntu atuma bon nta ma contract dufitanye mugabo n'umuntu afata kabisa ngabwa ati bro itabawe nako naretse umuziki donc ari mu bantu batuma ntashobora guheba muziki yeah okay ariko mugabo ni gihe cizero wowe ufise ikicemeza cyaje komeza ubwo wawe kuzoronka ikintu mu muziki bon icyizere ngira ni kubera ko je maze kurekura iyo ndirimbo dufatiye ku ma message nakiriye bon ku ma commentaire hariko n'abantu bandondeye hari message komeye cyane nakiriye sidashobora kubivuga ko ikintu mugabo umunsi vyaciyemwe Imana niyo nkuru yego yo muri bifite ko mukorana petete ego management yeah of course neza cyo bintu hanya ndabona witwa ta Celestin kuri yo trako kwambwira ati bora kivodo ati niko nabumva 5 kuri 5 uvuga ati mateka Celestin ubaneka nyine wubahwa yaciye kuri kaka nimero kaka mukono wa pili naciye ndabibona side pili atari fire ariko kumwe bora big duseka dutera intege mugenzi wacu Saidi batazira Ivi na Ivi akora iminsi ndwi ku minsi ndwi tumutera intege bana neza cyane mu cameraman wacu yubahwe cyane Ivi na Ivi ari mu gihe anniversaire isabukuru twari tumugira happy birthday hari wabajije ati ngaha Eric King arubatse oya ntabwo nubatse ngora acahereza ko nimba tubatse bafise umukunzi yeah of course namufise no muri ivyo ameme umukunzi ndumva sinabwaza kuvuga yemeje Eric King ushaka umazina nagiwe oya jewe arabizi yuko je ndi kayererezi hayuzwa ndamutuye kwa maguru arabizi atari fine ati umwe kube kuci utanga ni atari sa ariko Biggie ari mu baririmbyi bake
amaririmbyi bake kuko bariho ababikora n'abavyemanga ariko ari muri bake bemeza ko bafise bato n'abakuru bemeza ko bafise umukunzi umwe kandi Imana imukomeze cyane sibya bose aha tudaca yumva ati kweka atari jewe DJ Dodo wewe sheri wako ni mixere n'abaririmbyi gusa ari no mu bahungu uretse abaririmbyi hariho n'ibindi misore nyene ego nifise umwe muga nyene harimwo roshanje ugiye mu ngagaruka musangayo mu kanyosha ukamusangayo uyo muhungu bafite ingorane amashi ariko kumbura nyimba uri kuri YouTube ya Black Media ajya muri commentaire sindabigusavye ngo oya muga ndagusavye ko wagira subscribe harimo ucugira commentaire kuri iryo jambo rya Elkin ko ndakomeye cyane sijya bose nijya mutima rokomete neza cyane ariko twibaze ko atari 6 months oya bon en fait before que iba 6 months twarabanze kwanza turicara ndaraba really ko ivyo afise atari vyo ndamukundira nasanze ntamukundira ivyo afise nasanze ndamukunda vyanyavyo ibiri muri indani en fait nkunda we yego nkunda we nukundi kibiribiri ni atari alright so guys mabibona ko umwe kwa tujana sinzi ko imbatagaja mu mushikiza kandi tumushimire jewe kumbona gyancishe ndamwibariza ati turetse ko umaze igihe ukora ndimo za wenyene za giti ciwawe eske 2023 nizorangira muri zo ndirimbo ziri muri stock nagakorabo karimo nyimba karimo ni inzoga hamuhira canke harimo n'amakorabo yo hanze igihugu of course bon atwa waje kibazo ciza cyane kuva ntangura gukora music ntabwo nari bwakore collabo maybe byarashika nkandikira indirimbo nk'umuririmbyi ugasanga bon umuririmbyi azwi nkamwandikira of course n'indirimbo igasoka imeze neza mugabo sinari bwakore collabo mais iyo plan turayifise donc turafise plan zibiri A na B azoza kuvuga mugabo anytime soon. Wow ni byiza yego ibyo bintu bande ndagushimiye cyane agasoni karugi cyangwa jambo kanyuma na by the way umuntu agiye ku mpanda oya akajambo kari ku mutima kamutogotamwo cyo kirundi ci ya ikintu ca mbere donc ngomba gushimira mwebwe cyane mwanyakiriye ndashimira cyane umuntu yitwa Think Rugamba ndashimira umuntu yitwa Remson ndashimira umuntu yitwa Bob Free Time ndashimira n'abantu bose batwumvirije ndanasaba n'abantu bafashe cyane channel YouTube yagera cyari hasi cyane bisaba abone back cyane s'il te plaît washaka kwitubwira maybe izina ngiye kugora ni El King #HB yo kugora me andika 6 months by El King direct ucuronga channel yanje aho nyene ungirira ga subscribe ungirira ga share uzobukoze cyane kugira ndonke intege nyinshi cyane zo gukora n'ibindi bikorwa byinshi cyane ndabashimiye cyane gose neza tugushimiye nawe alright so guys tumwerekeze iyo ndirimbo yiwe yise 6 months deje twakira batumiwe bakabiri abantu kimugende stars radio ni Sangiza Black FM mutari mcicenda mwamatsiko vyumvije bimva ni Bigi ariko kundi wandi kumena Dorcy hamwe na Jean Patrick Ivoto ke gato karakura na cyane hewe ubutemera ko gato gakura uyu munafite ibibazo kandi Bigi bukaneza twebwe mu kwezi kwa mbere twihaye tuvuga duti udashaka agakuragira gute abagumutavu kandi udakunda Black FM yifadikanya n'abagumutavu nivyo erega nivyo alright yes I